reka nkubwire kiri ku mutima hari naho we wamfasha reka nkubwire kiri ku mushaha kukubesha nacyo byomaraye wa mukobwa sinkubesha umutima wanje warawutwa. Guys, urumva ko muze Mr Big Farious nubwo biruko bajya abantu nze basimbizi bavuga ngo barahunze ngo yarahunze. Farious n'umuntu muzima. Farious yatangwe muziki kera tukiciga muri primaire twaramufana. Hari n'indirimbo nakunda yiwe nko mu guca amanota yo kuririmba indirimbo yari iryoshe. Maze iminsi ndakuraba maze iminsi nkwitegereza wa mukobwa uri mwiza usa neza usa n'ibirenga icyo makanya tukayaga nakubwira icyo nifuza wa mukobwa icyo nshaka nuko wanje baby ngwino urumva gazi ko cyangwa umufana wa Farious kuva kera nkikiga muri primaire izo n'indirimbo nacisha amanota. Aro nabandi bavuze ati nubwo Big Farious yagiye hanze yagiye kubera impamvu zo kuvuga ngo imbuga ariko arakoresha ngo ntiziri monetize biramugora kuba yoronka. Mbega wowe hari cyo uvyemera ko kubera ufatiye ku gihugu cy'u Burundi? Hello guys, my name is Imani Burundi nk'ibisanzwe. Uno munsi navuga ati nagerageje kumutembera nyene gusa usibye ko kumbure usanga bigoye. Naramusabye umwanya hambwa ati je ntangoye na zimwe zihari nzoba ndi sinzoja ku kazi kubwo ukubahana ugwana agaciro. Nimba umuntu agusabye umwanya ukamubwira ati ndafise umwanya ntaco bitwaye. Rero no munsi nagendeye uwo bitwa psychologue canke Audace niyo ngenda ko ayo niyo mazina yanje. Lelo guys numwe mu ma content creator akongera akaba n'umusesenguzi. Ijambo psychologue ndazi ko abantu benshi mudakunze kuba muri sobanukirwa. Psychologue siko nyene witwa ndashaka mu majambo make mu ndomeziki umbwire ijambo psychologue. Kubisanzwe psychologue aho ryavuye je narize niga ibintu bijanye n'imibano n'imico ivyo bita psychology. Rero umuntu yize ivyo abari umupsychologue. Rero ahaje ku bintu vyerekeye imibano n'imico n'akaranga ngira ngo nivyo nize. Narize kubana n'abantu muri society kubera nize psychologie et sciences de l'éducation département de la psychologie hanyuma option de la psychologie clinique et sociale. Rero muri ivyo harimo ivya clinique n'ivya sociale n'ivye mibano urumva nivyo nize. Rero mu gihe navuga nti ndahejeje amashure umunsi nasoma igitabo umwe mu bari baje bari baje gushigikira niwe yaciye avuga ati ubunye ntimukiri abafitire psychologue ubunye murabaye aba psychologue. Rero ico gihe je narakora ibintu by'umuziki nari mfise abafana. Bamwe mu bafana bari baje kunshigikira niho baciye batangura kunyita psychologue. Iryo zina rero mu gihe twakora umuziki rica riranyomera niko nabivuga. Hanyuma ndasanga narikunze nanje nca sanga nitwa psychologue nkuko ego nkuko babivuga. Urabona ko novuga ati umugabo yani umunyamwuga niryo zinage. So kujya bavuga ngo umuntu ngo yogosha ngo numwogoshi gucura ngo numucuzi. So guys uyu rero ukeneye kuba wo mufata akenshi uraja kuri YouTube wandike psychologue. Mbega nimba kumbure ntaguciriyemwo wavuze ko aho hambere ahise wa umunyamuziki mbega gusurantunga kuko burya kenshi bisako ruza turaganira ninde mu musani mu gihugu muri Edeni mu gihugu cyacu cy'u Burundi ciza cy'u Burundi wavuga ati uyu muntu na ngerageje kuraba by'ukuri yari umumodo wanje
ku buryo yaninagendera mu makanda yiwiwe ya mu bisanzwe ku basitari bo mu gihugu c'u Burundi jewe nakuze nkunda umuziki w'abarundi muri rusangi ariko umusitari je ni nemera ni Big Fizzo kabisa. Farious narashoboye kumwirefera ko ndakunda indirimbo ziwe nk'indirimbo yahereye ko za mambo juu ya mambo nashobora kuzija ngaho nkazirapa mambo juu ya mambo nimakanyana naye ngene nkabirapa urumva guys je ucumenga yo nantera kumuha umwanya nkumva woduha akapera gatoya niba vyokunda ku ndirimbo yiwanje mfate nimba ari yiwawe canke ya Big Farious nk'umwe mu bamodo biwawe uvuga ati uyu muntu ndamwubaha nk'indirimbo narakunda indirimbo ngira ni nayo yatanguriyeko indirimbo boss yo yatanguriyeko ariko iri mu ndirimbo z'ubwa mbere indirimbo yitwa ni wanyemera reka nkubwerekere ku mutima hari naho we wamfasha reka nkubwerekere ko mushahaye kukubesha nacyo byomaraye wa mukobwa sinkubesha umutima wanje warawutwa guys urumva ko muze Mr Big Farious nubwo biruko bajya abantu basimbizi bavuga ngo barahunze ngo yarahunze Farious n'umuntu muzima. Farious yatangwe muziki kera tukiciga muri primaire twaramufana hari n'indirimbo nakunda yiwe nko mu guca amanota yo kuririmba indirimbo yari iryoshe maze imisi ndakuraba maze imisi nkwitegereza wa mukobwa uri mwiza usa neza usa nirirenga icyo makanya tukayaga nkakubwira icyo nifuza wa mukobwa icyo nshaka nuko wanje baby ngwino urumva gazi ko cyana umufana wa Farious kuva kera nkikiga muri primaire izo ni indirimbo nacisha amanota n'abanyeshuri bakaca bankunda ariko rero ari indirimbo baririmbanye na Kidumu Kidumu ari akantu yacasasiriza wagacaca karana wabahungu munena ngo hembe nganda gutera inkuru rero rona okay novuga ati zijya ndirimbo sitopenda tena novuga ati zijya ndirimbo akenshi abana benshi barazicishije amanota ku ishure nawe urumwe mu bazicishije amanota ku mu bantu bazicishije amanota kandi Farious ahari yumva yuko indirimbo yiwe nayicishije amanota ngeze kuri scene donc bijya byo guca amanota yo kuririmba avuga ati Farious araje twaramukunda cyane muze na Nisa aracakundwa kuko navuga ati hariho imbuga zirenga zine zimwitirira siyo Yasini siyo ya Mr Yasin hari abantu benshi bamwitirira ubwo n'urukundo gwerekana yuko nubwo basimbizi boje inyuma bakagira gute kandi ntabwo ari mu buhungiro ngira ngo nibaze hari aheruka no mu gihugu c'u Burundi kuko nta muntu yahunze igihugu yotumigwa mu biteramo nkabijya igiteramo bakoranye na Jose Chameleone mu ntara ya Ngozi murayibona ijya festival Farious yari haki urumva ntashobora kuvuga ati yarahunze no mu diaspora ari mu byunguka hanze y'igihugu ari kurondera ubuzima kujya nabandi bagiye kurondera ariko gusa rero nabandi bavuze ati nubwo Big Farious yagiye hanze yagiye kubera impamvu zo kuvuga ngo imbuga ariko arakoresha ngo ntiziri monetize biramugora kuba yoronka mbega wowe hari cyo uvyemera ko kubera ufatiye ku gihugu c'u Burundi kubisanzwe Farious ndamutahura kandi sina Farious gusa urabona naba ba content creator ba Akesdan baravuye mu gihugu c'u Burundi kandi Akesdan ugiye kuraba nibiganiro yagiye arashikiriza yavuze ati jewe icatumye mva mu gihugu c'u Burundi nagombye kuja mu gihugu kiri eligible à la monétisation kugira ngo ivyo nkora bitere bija imbere kubera mu gihugu c'u Burundi yego yarakora mugabo hariho ibintu atashobora gushika ko kubera
igihugu kitari eligible à la monétisation. Rero Farious kuba agiye bivanye n'umwuga akora, ndamutahura ariko Farious n'umwe mu bantu batahevye Burundi. Farious n'umuntu n'umurundi ndakunze no kuraba, barakunze kuba bari kuri live ya TikTok. Farious urabona yuko ari umuntu afise icyo ariko araterera mu gwaruka ruko rurazi no munsi mu muziki w'u Burundi. Ego. Okay, uragize neza cyane ariko kubera niwe wavuze ko kera aho hambere wafana umuziki ariko then novuga ati nani saha nkawe nk'umwepiscrogue bado umuziki ntwawuheba sibyo none kabisa no umuziki nagira ndakwibalize hagati ya Mr Fernando na DJ na Ghosto wewe nka wewe nikiye kintu ubona ko cokogwa nk'umusesenguzi Piscrogue nikiye kintu ubona ko cokogwa kugira ngo hasubire habeho We Love Music? Kubisanzwe nk'abantu badatahura ibintu by'umuziki, We Love Music ujya n'umugwi novuga yuko woba utakivugwa nka We Love Music ariko n'umugwi wigeze kuba uriho, ariko ugiye kuraba ukuntu DJ Fernando na Gusto bandanije bakora umuziki kujya guteraterana amajambo, kujya ni kwari guteraterana amajambo nk'ukwankana, kujya kwari kuduzanya kuko muri jya minsi bariko baravugwa DJ Fernando ashize indirimbo kuri YouTube yiwe kubera tujya tu beef bamengo turahari ariko gusa mugabo byerekana yuko Mr Gusto afisa abantu benshi bamuvuga nabi kuri ko Fernando. No, nta kuntu bamuvuga nabi. Abafana barashobora kuba bariko barateranya donc nk'abaririmbyi nka kujyo dusanga hari habagomba kugeranya Farious na Satubi. Urumva hajya Farious na Satubi bobo barera ntangorane. Hari gihe baba baterana amajambo ugasanga abafana baragenda barapostinga ivyabo vy'ibitutsi nyene, mugabo Fizo na Satubi ukazusanga barakoranye featuring. Rero hajyanye uri kuravuga ngo Fernando ngo na Gusto ngo barankana, ntabwo bankana kuko yaba bari bankana. Gusto ntiyari kuza no muri mariage ya Fernando ariko yarashoboye kuhashika aranamuririmbira, kijya n'ikintu cerekana yuko baruku. Rero hari abantu rero badatahura na cyane abafana ntibatahura tujya tuntu twabaririmbyi tujyanye zijya showbiz zijya bashobora gukora tujya tuntu two kuvuga abaririmbyi kunuko abafana bo bona kwicana bo kwicana ariko bobo hagati yabo bafise aho bahurira atangorane. Ni nka kujya ko mu mupira umufana ari mu gihugu cy'u Burundi arashobora kuba fana Messi, uyundi nawe agafana Cristiano Ronaldo, bagacumitana no gucumitana, ariko Cristiano nawe ntangorane nimwe afise, Messi ntangorane nimwe afise. Rero ajya amajambo yo ku mbuga ngurukana bumenyi ajya gusa atuma izina ryabo riguma rivugwa. Kusanzwe abo uko ari babiri ntangorane nimwe bafitaniye hagati yabo. Wowe uvuga ati ntangorane nimwe bafitaniye kubera kumbure ariko gusa je ngerageje kuraba mbona umenga nabo ubwabo baraterana amajambo bijya byo ku mbuga nakubwiye uno munsi nimba Gusto afise page ya Facebook aragerageza ukuntu avuga nabi DJ Fernando kugira abafana ba DJ Fernando bace batuka Gusto, ntuzenya yiwe nayo ikigira engagement kugira ngo hajye barikora babyaza umusaruro ziya content isizo kugira kuko ibintu nkabijyanye si byo gushira ku mbuga, hajye bari ku kazi ku bantu batahuye ibi byashara, hajye bari ku kazi. No munsi noshobora wewe nko kuza wewe nimba warahitinze ufise urubuga rukomeye nkaza wewe nkagufa nka rondera ifoto yawe nkayigirira nabi nyene nkagufa, babafana biwawe bazoca baza kuri ntuzenya yanje babone ya post na postings bace baguma batera kwa majambo ama commentaire menshi. Facebook nimba ari Facebook canke YouTube izoca ifata ya video yawe iyishire mu bantu benshi, yo izoba yabonye yuko iyo video yakunzwe iki yatsambaza mu bantu benshi, dusanga ya video kiyija viral ciye igira abantu benshi, hanyuma nkaca ndayibyaza umusaruro tudorare tukaca twiyandika. Uvuga no vuga ati nyene usanga gusa bigoye guys, ariko ico no saba abafana akenshi ku bantu mukunda guteranya abasani
nk'ubu dufate nka wewe Mr Psychologue ugeranyije dufate nk'ijya ijya Isanganiro Award ugeranyije kuraba kubera nka wewe ubona ari ikihe kintu cyo vuga ati dufate Mr Satubi kwanza alikuyemo na Melanie Boy bado why uvuga ati aba bantu ikintu cyatumye bikuramo niki nka wewe nk'umwipsikologe ubona ari kihe kintu cyo tuma bari kuvamo mbega bari kugumamwo canke bari kuvamo by'ukuri ibyo bakoze byo bari byo kuko ugerageje kuraba je mbona umenga bari kugumamwo kuko ntibazi yuko by'ukuri kuko bavuze award Isanganiro Award iri foke ntibazora kubwira ngo ntakangu uzotsinda oya ahubwo abafana no bazofasha gutsinda babasana ya Sanganiro. So wewe rero nka wewe ujyanyije kuraba nka bijyamira ndibo yakoze Mr ya nani Satubiaku ya kuko ego yaragerageje gutanga amahigo yazijya ndinbo zibiri zace zonge gwamwe gusugerageje kuraba ubona ibyo baba barakoze byo bari canke dufate ko Satubia bikoze kubera bamaze kubirengera tubivuye gucyo nubwo atamugira ngatamusani mu Burundi w'ikirenga hari mugabo nibajya nyine baramaze kubikore none nka wewe nka Mr Gusto ubona yari ubona gute kubisanzwe nka jewe sorry kubisanzwe nka jewe uko ndabibona Isanganiro Award ntabwo itunganijwe neza. Isanganiro Award ni ku ruhande rw'iwanje sikuvuga ngo ndikunda suzugura ibikorwa byabo. Isanganiro Award uko yategerezwa gutunganywa ntabwo yatunganijwe neza nkuko yategerezwa gutunganya kandi noneho ne aya mahiganwa yose yo mu gihugu cy'u Burundi kuko nka Isanganiro Award ugiye gufata nk'umuntu w'umuregent Satubi n'umuregent yatangwe umuziki kera kandi Satubi yarageze kure umuziki yaramaze kuwuriye ukaca umushira hamwe n'umuntu usanga adafise n'urubuga rwa YouTube usanga akoze indirimbo imwe hanyuma ukaza usanga ya ndirimbo imwe umuntu amaze gukora indirimbo imwe aciye abari watwara Isanganiro Award aloroke Satubi afise nk'indirimbo amajana kandi zariye hit zamaze gushika kure zatanze message bado akaca abari asindwa Satubi amaze kugibiraka byinshi nk'ivya Pre-Music amaze kuba umu ambassador akomeye cyane mu gihugu mugabo kazubona ya ndirimbo y'umu upcoming niyo iciye itwara Isanganiro Award rero rimwe ndabitahura kuko nkuko ugiye gutsindwa n'umuntu atigeze akora umuziki atigeze aja kuri stage y'abantu bashika n'ibihumbi 10 urumva ngaho onye baba bamusubije inyuma urumva ni nayo mpamvu Satubi bashobora kuvuga ati ntibikunda kuko uravye nk'ijya message yanditse yaravuze ati ari indirimbo zahitinze zariye hiti n'indirimbo yitwa inkuru y'ukuri ugiye kuraba ukuntu yarubatse amateka n'indirimbo yubatse amateka kandi yarimo message encore kandi yarigeze kuja muri Isanganiro Award ikitsindwa n'indirimbo z'abaririmbyi batigeze bamenyekana nk'abantu bitwa ba Vestine ntibasubiye kuvugwa bakoze nka Vestine ndamuzi kwijya ndirimbo yitwa Vuga hariho nabandi bitwa ba Enjon Melodique ego Enjon Melodique we wikaruzi yarabandanije umuziki pole mugabe baca barawuheba rero nta kuntu wogereranya Satubi n'umuntu aje uno munsi mu muziki bijyanye ku ruhande rw'iwanje yagize neza kandi na Gusto ugiye kuraba aho ageze ntiwoca umugereranya na ba Izire afise indirimbo zitatu nta n'umwaka arakora umuziki ntihakiza mugabo ego niwe baciye bamusubiririza ariko ugiye kuraba bajya abandi bose bari muri Isanganiro Award hari gihe atari gusinda ugiye kuraba ukuntu Isanganiro Award abakoti vya Isanganiro Award bimeze kandi ikindi naco hari naho nk'abasatu bibagize bati iyi ndirimbo yitwa aha nihe yatwaye agashimwe k'imodoka ikabirimwo ishobora no mwaka kuba ari izotwara Isanganiro Award tuzoba twisubije inyuma ariko siko biri amahiganwa ni kwameze ntabwo Kiriku nawe yagiye ashima ati zari indoto ziwe azogabe ntazokwicuze nka kujya gusa ndavuga ngo bararenganya ariko gusa nabonye Superbat nawe ne ari hatari muri Superbat kwere yarashoboye gutahukana ijya modoka ni sawa kuitana sinda byase mugabo wibuke ko yacayitwara ko nta kintu na kimwe cya Superbat ya posti kubisanzwe bajya abana bagishushe usanga bigoye ibyabo ni hatari so nize mpanuro woha nk'abandaground bariko barazamuka babasani
akenshi bakunda kuronka uturaka impanuro nka wewe nk'umwepiscologue uvuga ati je maze kureba ibintu bigiye bitandukanye naravye za Munyana Kagezi zera za yo jamani so ni kihe kintu wewe uvuga ati iki kintu no gihanura umwandaground ariko arazamuka ubu bisanzwe nk'aba upcoming bariko baraza no munsi mu muziki nibamenye ivyo bagiyemo nimba yabihisemwo abikore nk'akazi ntabikore nko kwinezerereza kuko umaze kuba umustar abakobwa barakwiruka ko ari benshi ariko bavuga ngo ntiwoparika ngo nta myaka ijana birakunda kuvugwa nta myaka ijana mugabo mu gihe woba wako uri uravuga uti jewe ngomba gukora ibi bintu ndabikore nk'umwuga bikore nk'umwuga ubivyaze umusaruro ureke kubikora nk'uko utategerezwa kubikora aba upcoming bariko baraza no munsi bikore urondere gushika kure umuziki urariha mu muziki umaze kuba waramaze gufata uraba umugwiza tongo ugiye kuraba nk'abandi baririmbyi bo mu bindi bihugu na cyane nk'ibi biri eligible nk'abaririmbyi bo muri Kenya amara umwaka umwe aba yamaze kuronka inzu aba yamaze kuronka studio yiwe aba yamaze kuronka na cyane barakunda kugira mu miduga aba yamaze kugura umuduga rero abaririmbyi bo mu gihugu cy'u Burundi ariko arazi no musi nimba wewe uronse ico kiraka ukaronka ikiraka c'ama miliyoni gura parcelle wubaka inzu nimba ubona wo ushobora kugura kuryoherwa cyane gura inzu ureke kwiryohera n'aba mama ngaho onye n'abakobwa bishire mu ntuze niho n'abazohora bamwe badatahura umuziki bazomenya yuko wewe uri mu kazi ya ico nico mbona no babwira ariko gusa mugabo none ugira ngo uburyo ko barabashe bari mu gihugu ca Kenya ugira ubugire ko yaguza ama modoka bakababayeho neza urumva Mr. Ravashe rero urumva muri make ushaze kuvuga ko yihenze ivyo ariko arakora no Ravashe n'umuntu azi ivyarimo Ravashe n'umuntu afise mu mutwe ku bisanzwe Ravashe afise imodoka kuva kera n'igihe yari mu gihugu cy'u Burundi yari afise imodoka ariko kandi Ravashe yari umuntu urahaye uraba n'umuntu yiyemera icarico muri make aramaze kwitahura arazi ngo mbega ninde azira gusega muri make niko ushatse kubivuga neza cyane arazi yuko bijya bintu arimwo ashobora kubivyaza umusaruro akazobaho ubuzima bwiwe bwose gusa nyene haro n'umudogo araho igihe kiraho yavuze ati Ravashe aje agasanga urakeneye amahera ukeneye cyagufasha kukurihira inzara kurihira inzu ukeneye ni muri babasani batagara ni muri muntu afise urukundo atamutima mubi Mr. Ravashe novuga ko yigeze no kuba ashaka kurihira indirimbo uwo witwa Imani ucumubona sawa urumva yuko ari umuntu yitaho abandi kandi ashaka nukuri bo kwiteza imbere byo baba barimo so rero nkuko no babwira guys ku mpanuro ya gusa kujyanye no kubaha abasani kubaha agaciro kumenya ko ibyo bariko barakora byose babikora babikunze atagahato kumbure ngira ngo hariho nkako wo marira hanura ba underground impanuro yani ugahanura umwandaground then ugahanura n'umufana muri rusange ico nohera ko no tangura guhanura abafana mureke guteranya abo abastar muri make bunze ubumwe naho uzobona Fabirov na Bface umengo ntibavugana bo baravugana uzokumva Bface ariko aravuga ati muri la difference uzokumva ariko arashimira Fabirov kuko nawe ari umurapera akomeye rero bijyanye byo kumbuga ngurukana bumenyi ntimuzogire ngo muce mubishiramwe inzigo abafana muhuza ahubwo murondera ukuntu muhuza abene Burundi kuko abo bastar bo mu gihugu cy'u Burundi abo bose nabi wacu kandi ivyiyumviro byose batanga ni ivyiyumviro byiza nta uririmba nabi nta uririmba neza kuko izo message batanga zose zirakenewe ningira kamaro uko umuntu uwo ari we wese kandi baravuga bati ubugaba bw'umugabo nibwo buryo bwiwe kuko ugiye kuraba Bface yakuriye ruguru azi ubuzima bwa ruguru arazi n'imigani Fabirov nuwe Bujumbura hariho ibintu byinshi atazi Bface atanguye imikomo yarabaye umwongere urumva aho muri babandi batukana bimwe byo gukomorana guhamagarana ibyo rero urumva
imisitari ya Bface nishobora kuba ico kimwe n'iya Fabilove. Wewe ukunda Fabilove mukunde, ariko na Bface nawe nyene umukunde kuko n'uw'igihugu. Bface ashobora guserukira igihugu c'u Burundi mu makungu, Fabilove ashobora guserukira igihugu c'u Burundi mu makungu, nawe uri umurundi azoba aguserukiye. Rero abafana ntimubandanye muteranya aba artiste bo mu gihugu c'u Burundi kuko ni mwebwe ahanini mubatera amanyama. Fana uwiwawe hanyuma ujya wundi nawe umuhe respect. Rero abastare nabo ico no bahanura, hariho ibintu babita ngo ni kugara. Umuntu wese afise akamaro imbere yiwawe kuko aho wageze uno munsi siwe wahigejeje, nabwo ari we wakoze iyo mistari izo ndirimbo. Ujya mufana niwe yaguhaye ijambo, atamufana nta mu artiste woririmbira nde, uririmba ngo kugira abarinda vyumva. Twese turi magiriranire no gufashanya, yaba umujournaliste muhe respect, yaba umwana mutoya muhe respect, yaba mayibobo muhe respect, yaba umukirisu umupanikoti babandi bahe respect, yaba umuyisilamu muhe respect, umurundi wese umuhe respect, wari we wese umuhe respect. Agiye gusaba ijambo umuhe ijambo, umuhe umubonano nibisanzwe kandi uzoba uri umuntu w'umugabo. Aho rero niho novuga mugabanye imigaro, mukunde abafana banyu, mukunde uwari we wese kuko aho ugeze siwe wahigejeje. Nimba ushobora gushira indirimbo uyu munsi kuri YouTube irara ikwije umuriyoni w'amavyuzi, ntuzi uwakuravye, abakuravye ntubazi. Hari naho bajyanye baba bariko baravuga ati wewe turagufana, bajya bakuryohererwa nyene cyo bajya bapostinga kugira ngo baguteranye n'abandi ba artiste n'abandi ba star, baba bataravye n'ibikorwa byawe kuri YouTube. Mugabo wa wundi nawe yifuza kuguha umubonano, umwe yagupfiriye, umwe wima umubonano, akaba ari we yama agukurikirana kuri YouTube. Rero gabanya imigaro, muhe respect umufana niwe azobashikana kure. Ndagushimiye cyane guys, ndabashimiye cyane mwe twabanye bakino kiganiro caciye kuri Imani Burundi, kikongera kigaca kuri Pisco Entertainment and Media. Okay, muri abantu bagaciro, umukama akomeza bahezagire. Mugende mukore subscribe, like na commentaire. Nimba nawe wari cufise wohanura umwe mu bafana, wohanura umusani ahantu jewe nk'akarorero nk'icyo no hanura umusani, kirazira kwandika ngo mbaza icyo ushaka ndakwishura.